Ndakuramukije mwene data kandi amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo aganze umutima wawe. Ndakwifurije ibyizigiro bigwiriye, ndakwifurije ukwizera kugwiriye muri wewe, kuko twabonye yuko ukwizera ngo n'ivyanditswe bivuga yuko ugufise atazotegwa n'isoni canke uwizera Imana. Ndagomba dukomeze iri jambo ryacu, ariko dusomye iri Pawulo yanditse mu cete yandikiye Abaroma igice ca 12 ku murongo wa 11, havuga ngo kuvyo gushishikara ntimugire urwangara, mukovye mu mitima gukorera umwami wacu. Yavuze ngo kuvyo gushishikara ntimugire urwangara, harimo ijambo gushishikara, harimo n'urwangara. Mugabo kandi acavuga ngo mukovye cyane mu mitima gukorera umwami wacu. Umva harimo n'irindi jambo ryo gukovya, irindi yitwa gukorera umwami wacu. Nashimikiye cyane kuri rino jambo urwangara. Mugabo nagomba ndababwire ko umuntu yizera Imana akayizera azi neza ivyo yizera ivyo ari byo, nta rwangara agira. Ushobora kugira urwangara mu masengesho, ino musi ugasenga, ejo ntusenge, ino musi ugasenga, hirya ejo ukadebukirwa. Byumvikana ko mu masengesho yawe harimo urwangara. Ushobora gusoma ijambo ry'Imana rikakuryohera, rikakunyura, ugahita ufata ingingo ati nzokwama nsoma ijambo ry'Imana, ariko wasoma ino musi, hirya ejo ukabiheba, hirya ejo ukumva wosoma, hirya ejo ukaneshwa, itiro rigagutsinda, ubunebwe canke uburuhe, ugasanga urakubise iminsi 2-3 gusoma wabiretse, kandi wari warigeze kumva ko ari iby'igiciro mu mutima wawe. Byumvikana ko muri uko gusoma Bibiliya kwawe harimwo urwangara. Ariko nakwipfuriza mwene data ko wokuramo urwangara, kuko igihe ni kibi. Aho tugeze birakwiye ko dukura urwangara mu ntambara yacu, kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, tunigana n'abakuru n'abaganzi y'isi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu aho mwijuru, n'abantu bava dayimoni batababaye canke batagiza n'ibigongo n'amasantima. Nico gituma nawe ukwiye kubera amaso runo rugamba ukabikuramwo urwangara. Ndagomba ko dukura urwangara mu gusenga kwacu, dukure n'urwangara mu gusoma ijambo ry'Imana. Mugabo ikintu gikuru ngiye kuvuga ni ukwizera, kuko ufise ukwizera kurafise ivyo kuzovyara. Igikorwa cyo gusenga kizoza nk'icyamwa cy'ukwizera, igikorwa cyo gusoma Bibiliya kizoza nk'icyamwa cy'ukwizera. Nukuvuga uzokwizera mu mutima, bigutere gusenga, bigutere gusoma ijambo ry'Imana. Ariko kandi ushobora kumva umengo ivyo kwizera ntubihambya. Niyo woba wumva ukwizera kutari kwinshi gose, senga. Mugabo amasengesho yawe ntuyagiremwo urwangara. Yakobo yatwandikiye ko ukwizera iyo kutari n'ibikorwa kuba gupfuye. Genda kwipfuriza ko wogira ukwizera kuzima, ukwizera gukora, ukwizera gushobora kugutabara, kukakurokora uri mu mitego, kukakugiza amajwi ya shetani, ugahagarara ukema. Daniyeli yavuze ngo abazi Imana yabo bazokomera. Abayizi uko kumenya Imana bizoguha kuyizera. Iyo Imana uyizi urahagarara ugashikama, naho abandi bose boba binyegeje. Ndakunda gutanga akarorero ka Dawidi, kuko Dawidi Abayisirayeli bari bamaze iminsi 40 bihishije, atanumwe ahagarara imbere ya Goliyati. Ariko Dawidi kuko yarazi Imana akorera, ahagarara aravuga Imana neza, ayipresenta neza, aratura ivyizigiro bizima, aratura amajambo yo kwizera, arabwira Goliyati ati ngira ndakugabure, ndakubage, ndakugaburire ibisiga byo mu kirere. Aravuga ati kandi uyu munsi Abisirayeli bose, mbere n'abisi bose, bagira bamenye ko Uhoraho ashobora gutabara adakoresheje inkota. Ayo majambo yo kwizera yavuze niyo yamuhagaritse, niyo yamuhaye intsinzi, kandi niyo yatwereka ko Dawidi yereka avuga Imana azi. Kuko kandi yavuze ati Imana yagiye indokora kenshi, yagiye inkora mu minwe y'idubu, byaguma bigenda uko nuko. Vyumvikana ko ukwizera kurafise ibikorwa. Ukwizera niko kwahaye Dawidi guhitana amabuye akagenda akagwana. None nimba wizera ko Imana ishobora
itabara uyisenze kubera ko udasenga. Erega wari ukwiye kubibona ko igituma utayisenga kumbure nuko kwizera kwawe ari guke, cyane nuko ufise ukwizera kwapfuye kwa kundi Yakobo yavuga. Kuko kwizera kuzima iyo ugufise kwategereza kuvyara ibikorwa, ibyo bikorwa bikatsindanishiriza uko kwizera. Usomye muri Yakobo hatubwira ko Aburahamu yatsindanishirijwe n'ibikorwa. Ibikorwa vya Aburahamu nivyo vyaje bihingura ukwizera kwiwe. Ntidutsindanishizwa kubw'ibikorwa, mugabo ibikorwa bihingura ukwizera. Nivyo biza kujustifya yuko ukwizera kwawe ari kuzima. Mudusomye mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza, hari inkuru tubona yuko hari umuntu yaramugaye, hama abantu bakamuterura bamujanye aho Yesu ari, bakabura ingene bamwinjiza, basambuye urusenge rw'inzu baramwinjizamo. Bibiliya itubwira ngo Yesu yaravye ukwizera kw'abamuzanye. Bisigura ukwizera kw'abamuzanye ntikwagarukira ku muryango gusa, ariko ko kwizera kwavyaye igikorwa co gusambura inzu, kuko ko kwizera kubabwira ati atahakize. None rero ndagomba ugira ukwizera kugutera gusenga, kandi uko gusenga ntikube nk'urwangara. Uvuga ati Imana nkorera ndabizi ndayisenze irakora. Nico gituma rero ukwiye kuyisenga. Kandi mumenye ko iyo Bibiliya dusaba gusenga ntivuga ngo tuzoze turasenga dufise umwanya, ni nk'itegeko. Musomye Luka 18 ku murongo wa mbere, Yesu yabwiye abigishwa be ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Bisigura ngo uyu murongo uvuze ngo kuvyo gushishikara ntitugire urwangara. Kimwe mu bintu dukwiye gushishikara gusenga kurimwo. Dukwiye gusenga iminsi yose na Bibiliya irabe duhanura. None uri kurabiraba nta rwangara rurimwo, nta kuzura debukirwa birimwo. Kuramwo rero urwangara. Uyu ni umwaka wo kwaka muri mpwemu yera. Uyu ni umwaka w'intsinzi. Uyu ni umwaka wo guhagarara dushikamye. Uyu ni umwaka wo kuguma tunesha. Tuzobishobozwa nuko tuzokura urwangara mu masengesho yacu, kandi Imana tukiriko turabivuga nk'uko ibiduhe. Ikigira kabiri, dusomye mu migani igice ca 4 ku murongo wa 20 haratubwira ngo mwana wanje shira umutima ku majambo yanje, tega ugutwi ukuvuga kwanje, ntibikave imbere y'amaso yawe, bizigamira imbere mu mutima wawe, kuko bibera ubugingo ababironka. Aha naho ngomba kuvuga ku gusoma ijambo ry'Imana. Ugiye muri Yosuwa igice cya 2 ku murongo w'8 havuga ngo ibiri muri kino gitabo cy'ivyagezwe uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kuvyitondera, kandi ngo kugira ngo ubone ugira amahirwe ururanirwe. Naho nyene birumvikana ko Bibiliya idusaba kwama turimbura bino biri mu gitabo cy'ivyagezwe ku murango no mwijoro. Gusoma Bibiliya ubudasiba. Dukwiye gushishikarira gusoma ijambo ry'Imana imisi yose. None rero ndagomba ko no mu ijambo ry'Imana ukuremwo urwangara. Kuramwo urwangara. Soma ijambo ry'Imana ubudasiba. Soma ijambo ry'Imana ubudasiba, urige. Muri Zaburi 119 ku murongo wa 115 havuga ngo ijambo ryawe Mana ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira ncamo. Nimba ugomba kumurikirwa neza n'ijambo, rige ku munsi, rizokubera inkota yo gusogota abadayimoni, rizokubera inkota yo gutsinda amajwi y'abadayimoni. Kandi ikindi muri Kolosayi 3:16 havuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe irigwiriye gose, ririmwo ubwenge bwose, muhanurana mwigishanya. Birumvikana ko Bibiliya dusaba guhora dusoma ijambo ry'Imana, tugashishikarira gusoma ijambo ry'Imana. Nico gituma rero muri bino bintu byo gushishikara dukwiye kubikura mu rwangara. Niyo wakura urwangara mu gusenga, ugakura urwangara mu gusoma ijambo, ukwizera kwawe kuzotera kongerekana, kandi uzobana n'Imana amahoro.
kuko wasomye ijambo ry'Imana hama ugaca ufuka mugasenga, uzokwatura amajambo ari mu vyanditswe ubwira Imana ati Mana wavuze uku nuku nuku, kuko uzoba ubifise, uzoba uhejeje kubisoma. Kandi iyi Imana uriko urasenga watura ivyo yavuze ntizokwihakana, izoseruka ahubwo itabare, izoseruka igushingira intahe. Nico gituma ndakubwira nti KURWANGARA mu gusoma ijambo ry'Imana, KURWANGARA mu gusenga. Burya ico umuntu yizera yogomba kakizira, ico umuntu yizera arakigwanira, akakigwanira, akagidefanda, akagihoza hafi yiwe. Nico gituma nimba ubona koko mu gusenga biza birakugora harimo urwangara, ukabona mu gusoma ijambo ry'Imana harimo urwangara, birerekana ko kwizera Imana muri wewe ari bikeya, kuko iyo ari byinshi uhora usenga, uhora uyirondera, Imana nayo igaseruka ikagutabara, igaseruka ikakugirira neza. Naya majambo numva twosangira kuri uyu munsi, numva no gutera intege kugira ngo muri uno mwaka turimwo ube umwaka wo guhindurirwa amateka, ube umwaka w'intsinzi, uhorana ijambo mu mutima, utagira urwangara, utagira agasembwa. Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire.